yes yambu cyangwa mwiriwe bivaye naho muherereye ni bitatu Joel nkuko mumenyere bamwe kuba tanzi ni bitatu Joel ronde baramutse ku mpande zose zigiye zitandukanye ndi kumwe na Rina Branch benshi muramunzi ni Rinox TV nkuko biba bimenze Rina umeze gute ndameze neza meze neza ego trashim cyane ego uraberewe cyane merci beaucoup kandi niwo mugigwa wa muberewe ego bo ni benshi bambwiye ati uraturondera Rina Branch urabona na kuronse aho twari no muri conference yari imeze neza ya Isanamu Media ego nico kibazo nona hera ko kwama uri kurakorana na Isanamu Media kuri wewe bigufasha iki canke mbere no mu Barundi canke abantu bugwaruka muri rusangi bijisha bakurabira ko kuri wewe ni impinduka yihe mu gwaruka rwiye utandukanye icyambere na mbere murakoze cyane muri Rinox kandi urakoze bitatu kibazo ciwawe ni ciza cyane novuga yuko kwanza cyambere na mbere jewe inuzenya iri higanwa rya Isanamu Media ico rimfasha je ndakunda umuziki ndakunda kubona amatala mashasha aza muri monde musical kandi na kintu gihambaye nko kumva talent z'abajene abajene benshi barafise tala kandi cyane cyane mu Burundi vraiment bafite impano zitandukanye kandi zikeneye kumva rero gukorana na Isanamu jewe no kwitanga sinovuga yuko ari inyungu nza kuronka mu mugabo novuga yuko inyungu iri mu bantu baje mu muziki kandi ndazi yuko hari umunsi bavuga mu cyongereza one day my effort is going to make a change bisigura yuko umunsi umwe effort yiwanje izozana impinduka ego kwitanga kwiwanje nditanga kubera ndazi yuko umujene arakeneye iyo opportunity jewe ndahari nk'umu membre de jury ejo na hirya y'ejo nazoza hajya kuhiganwa turakunze kubona kenshi mufatira kuririmba gusa ariko kubyerekeye icyo twokwitwa live kuvuza urugwaruka nyene rushasha rwishira ubaduze kurimba yuko ibyo gucuraranga ntabari kirenga kuri mwebwe nk'abantu muba munze amadomene yose yego apari yo kuririmba ico kwiga kugira bashobore kumenya amayensima niki coco mugifata gute canke kiri mu migambi canke byifashe gute okay uko mbaza kubijanye na Isanamu cyangwa uri kumbaza nka Sikiliza ubu tuje nka Sikiliza okay je nka Sikiliza ndafise umugambi wuko nzokugurura aga petit centre kanuzenya hano hari ama instrument abajene bashobora kuza bakiga kuvuza imiziki inuzenya ibicurarangisho bitandukanye no kuririmba birimo so ndibaza ubunyene ubwo buryo sindaburonka kugira nishobore kubishikako mugabo ndizera yuko one day iyo ndoto izoza ibe ukuri kuko nkuko bavuga kandi never give up so ndacyarindiriye ko ndazi yuko one day bizoba ego one day bizoba Rina hariho n'abantu benshi bakunda kukubona uri mwayo majiri ego benshi bamaze kwishira mu mutwe yuko Rina Branch nta kirundi azi ariko umusigaye ukivuga neza ego Rina kumenya ikirundi byafashe umwanya ungana gute byamfashe umwanya muremure amatwi asumira ngo mu ndwi imwe ngo ikirundi wari umaze oya je maze imyaka myinshi cyane mu Burundi na Jino muri 2010 urumva maze nga Kenza muri yo Kenza rero ndibaza yuko novuga narafashe nka 5 zo kwiga ururimi rwonyene ego Rina duheruka uteguye show yari evenement idasanzwe mbere yajemo abantu benshi bagiye batandukanye uri kuraransa IP ego kijya kintu kuri wewe ku bantu bari baje kugushigikira canke bari basanzwe bahari urana yuko hari impinduka ubu byoba byarazanye kuri wewe nka Rina Branch novuga ego kubera yari ubwa mbere dutegura nka Sikiliza band dutegura igikorwa nka kijya ntibyari byoroshe vraiment kuri kote y'uburyo na buryo nari mfise mugabo sinzi uko ingene byagenze ndabona ko nabikoze birahera iyo ni Imana novuga kashimira Imana icya kabiri novuga impinduka iriho kubera nk'ubu ndahagaze nk'umu artist
yigenga kandi azi yuko ashobora gukora ikintu kigakundwa. Kandi nk'ikampuni y'iwanje ya Sikiliza ndazi yuko ifise icyo yozana mu gihugu bijanye n'inuzenya n'ivyo by'umuziki. Irafasha kandi irashobora no gukora ibintu bishobora kwinjiriza abantu. Par exemple narakoresheje abantu bavuza bose barahembwe, urumva iyo yari opportunity kandi naratanze akazi, urumva abantu bakamera staff yiwanje na muntu yatasha agaragara mu mufuko nawe ataburyo bwinshi nari mfise. So novuga yuko Sikiliza Band nka entertainment company irashobora guorganiza evenement kandi bigakunda. Najewe nka Lina Blanche ndashobora gukora show kandi abantu bakaryoherwa. Yes. Rino tubwiye byinshi bikomeye kugira mu kanya duce tunarangiza. Yego. Amabanki ngaha mu Burundi dufise n'imensha giye atandukanye ariko ntidukunda kubona akora supportinga abanyamuziki yaba bakuru canke ababatoye urugwaruka. Yego. Abiva kuki ni kudatahura umuziki cyangwa kudatahura entertainment habuziki? Wabajije neza kandi cyane nakunze ikibazo ciwawe. Jewe igena ariko reka mvuge par experience sivyo. Igena ariko ndategura kijya giteramo ca Nuzenya Sikiliza volume 1. Naragiye mu mabanki atandukanye. Ndumva yuko umengo nibabaza muri domain y'inuzenya y'umuziki, barabaza mu bindi bintu. Ari amabanki usanga bavuga bashaka gusupporta sport, abandi bashaka gusupporta ibintu bya comedy, abandi nabo bakubwira ngo nibasupporta ikintu nka show, bashaka gukora ikintu nyene kiri explosive nka concert nini ya indi bubaka ama stage n'ama stage ugahamagara abantu zenya benshi kunuzenya muri capacity yiwanje cyo giye nabwo nari ngeze kuri iyo capacity. Mugabo naratahuye ivyo bashaka kubera ari bank urumva ni kintu kinini kibagishaka ko kore ibintu binini kugira ijya nuzenya exposure baronke exposure. So kuvuga ngo ni basupporta bivana n'ivyo uri kurakora ivyo ari ivyo bishobora kuzana impact kugira ico kintu gishobore gukogwa kandi baronke visibility. Ego. Dina, twico kibazo nyene hariho n'umubare bukomakomeye tuzi. Hari indirimbo mperuka kumva y'umuririmbyi araho yashizemo ububare bumwe sinobivuga amazina. Mugato twaca twibaza abaririmbyi benshi bugwa kuri umunsi bararirimba ubwo bubare cyo bakaririmba amasosiyete kanaka ugasanga ntiyabarisha. Twovuga ko ari bamwe baba badatahura ibyo barimo canke baba baririmba kugira abo bantu bashobora kubasupportinga. Sinibaza ko musani yoja muri studio agenda aririmba ibintu atarishwe. Unye dukora kuvyunguka gusa. Nituraba ibintu nyene ngo kubera ngo ndabivuge nyene kugira ujya muntu ngo agende yiyumvire nimba zompa nibibaho. I believe yuko umusani wese azoja hajya ngo afata umwanya wiwe wo kwandika no kuja muri studio arihe amafaranga kore na clip ni kuvuga yuko aba yaronse support. Nibazi babahende ngo support nayo aba yayironse nyene. Yes. Dina ndawushimira cyane ariko ngaruka kwiki uri mu bintu byinshi rero ubijira gute? Ndabijera uri mu madiri menshi. Umwanya uwugira gute kwe? Well, nivyo niyemereje. Kandi urumva novuga yuko mu bantu ba fondateur basikiliza ni jewe. Nirutse ngo ndondere urumva ndonke amanu zenya mbe mu bintu byinshi nyene company yanje izo growing gute bazoyimenya gute ko nayo nyene exista. Erega turi muri nuzenya turi mu kinjana chako cha very competitive. Uravyumva utari hajya ngo umenyekanisha ikintu ciwawe hari ukuntu bigoye ko ushobore kugira gupasa. So ndimwo kandi ndabijera neza naco byica kabisa. Yes. Uri no mu makaraoke urakunda gukorana karaoke ahagiye hatandukanye. Ego. Kuri wewe abantu bakora karaoke tuzosanga badakunda gusora indirimbo zabo batari muri kariyeri solo cyane. Bamwe turanabazi. Wewe kugira ujere umuziki wawe ujere no kugira live ni kuvuga muziki ukibiriraho ubijera gute? Well, jewe karaoke yiwanje sorry. Sindagucereye. Karaoke yiwanje ratandukanye n'izindi. Kera narakora karaoke ngajya kuririmba mu mabar
mugabo ngaca nsanga ndiko ndonona umwanya wiwanje. So naciye mfata jewe nka Lina nasikiliza band wachi turondera ibibanza urumva tukumvikana na nyeneho kugira turonke exposure bakaturiha tugakora mugabo apana bya bindi bya jewe nka personally ngo navuye ngo ndagiye kurondera akazi muri band ubu nkorera ahantu habiri gusa kandi ibintu dukora nka live band na event ma special gusa ibintu biri privé nuzombona mu makaraoke amwe asanzwe mugabo ugiye mu ma event ma ari privé uzonsangayo kandi ni menshi mba mfise ama booking yiwanje narashatse kwiyorohereza kugira nshobore gutera imbere yego ikibazo cyanyuma nohereza ko abaremvye benshi turakunze kubona ama evenement menshi agiye atandukanye usanga benshi bagira ama playback umuziki wa live baratinya kuwukora kuri mwebwe kuri nkamwe mumenyeye kugira umuziki nyene live kuri playback ntibajene kuki babaremvye playback Jesse nkora playback ndiko mvuga kurundi rwaro nivyo nari nshaka kugushikako na n'umusi numwe ndagenda ahantu ngo shirira ko indirimbo yiwanje ndayiririmbireko kuko ndafise vocal ndafise experience yo kuririmba why fate indirimbo yiwanje ngende kuyiririmbirako I believe ubu nyene worldwide ahantu hose bacagize live bagira semi live urabe n'abarapera benshi ubu basigaye barapa bafise instrumental iri kwiravuzwa n'inuzenya hanze apana ngaha urumva je ndibaza ivyo ari ibintu umuntu akwiye kwicara akavyiga habuze ikinone ngaha wige ariho abantu zenya novuga abarimu bigisha kuririmba bariho hariho amasanzwe yatandukanye ngaha umuntu ashobora kugenda akaronka coaching nibisanzwe na jewe ndahari undishe ukangira nuzenya vocal coach wiwawe ndashobora kubikora you know so ndibaza yuko atari ibintu bigoye nuko nyene umuntu akwiye nyene kumenya uko ingene ashobora kubijera hama guteza imbere umuziki kuko bajya ugize playback bisigura yuko bajya bavuza urabakashije mugabo wagize live n'abajya bandi baba bakeneye ijya plus bararonka akazi tuyumvire ubuzi ama opportunity y'akazi ngaha mu gihugu si menshi cyane tugereza kwiyumvira rero ko ingene ducreya kugira abantu bose dukwigwe dushikirwe yes Lina ugutegura iki rero jewe nk'ubu ndacyari muri isanamu kwanza ibibanze bihere byo kugira nuzenya manka final hama final ivuyemo muzobona bishasha ego undi nshaka gukonsantra muri ibi hama urazi yuko duheruka muri Tanzania kuraba nuzenya ibarabara ry'indara irishasha rikoresha umuyaga nkuba kandi vuba cyane ndibaza yuko muzokumva ibintu byiza cyane kubijanye niyo nuzenya iyo voyage twafashe bizoba bishimishije cyane ego Lina ndabushimire cyane murakoze kandi asante thank you